Mwaramutse nshuti bakunze imbonesha kure BTV nongera ndabaye ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu inimero 7 bigeze ahashimishije twabiteguye muri ano makuru nayo abana bagera kuri 75 no baronkejwe ibikoresho bigizwe n'amakaye n'amakaramu byo kwishuri navyo nyene twabiteguye muri ano makuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaze. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru amashure ngo saya abanyeneyo gusa canke bushikiranganje bw'indero n'abavyeyi bayareremwo barafisemwo uruhara ngo kuko iyo yugawe nabo bagira ikibazo kuko abana babo baca babura aho babashira. Ivyo bivugwa na David Ninganza asanzwe akurikiranira hagufi ibijanye n'indero akaba yavuze mu gihe bucatangura amashure kandi amashure menshi yarugaye hano mu gisagara ca Bujumbura. Tumwumvirize. Kugara amashuri subwa mbere bibaye muri iki gihugu, ariko rero ntivyagenda nkuko kuko ishuri sijya barishinze n'ubushikiranganje gusa, hariho n'abavyeyi aribo bazana abana kandi kira nono ishuri mu ndinganizo y'ubushikiranganje ritwagwa nico twita commission de gestion de l'école. Iyi irimwo abayobozi, irimwo abigisha, irimwo n'abavyeyi. Rero imbere yo kugara ishuri nuko babanza bakaza bakabisigurira abavyeyi, bakababwira ingorane n'intambamyi zihari, bakababwira ivyo basanze kuri iyo shuri bituma ritabandanya cyane cyane bishaka kugirira nabi abana. Iyo baryugaye rero abari mu ntumbero yo gutora inyishu nziza irama ku bavyeyi n'abana. Uyu munsi rero umuntu yo kwibaza mbega uyu munsi kwa amashuri yugawe kandi buca dutangura amashuri abavyeyi barateguwe, abo bana barateguwe. Ivyo rero vyahora biba imbere yuko bugara umwaka w'ishuri, byari kuba rero mu kwezi kwa gatandatu mu kwindwi abavyeyi bagataha bazi yuko abana babo babajije, abana bagataha bazi yuko bazoja ahandi. Kubera iki? Hariho zone ushaka gusanga itarimwo section uwo mwana yarimwo, urashobora gusanga ibibazo dufise vy'amabisi. Umuvyeyi arashobora kwimuka mu gatabiwe abijanye n'abana biwe bika. Umuntu rero gaca yumvira kuki uyu munsi habaye gucakira gusumirwa. Ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu inimero 7 bigeze ahashimishije, abene igihugu bakabashima ibikorwa aho bigeze bagasaba ko nayandi mabarabara yokogwa. Inkuru ya Ange Negrita irakoze. Aha ni mwitanguzwa ry'ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'igihugu nimero 7 RN7 mu rurimi rw'igifaransa, aho vyuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibikorwa byo gusanura iryo barabara bikaba bigeze kure nk'uko twavyiboneye. Uyu mwene gihugu akabashima ico gikorwa. Jewe no shima kubona leta yaradukoreye amabarabara ngaha, imodoka zacu n'ukuri zari zarajegeye zarabaye amagasanga ari mijegere sino kubesha. Mugo ubu turashima kubona tugenda atabinogo twumva imodoka zacu zitagenda zirajegera, ubu imodoka ni sawa. Akongera agasaba ko n'ayandi mabarabara boyakora. No kwifuza ko ukora n'ayandi mabarabara kugira imodoka nizigume zira amagasanga. Ivyo bikorwa hakaba hariho hamwe byahagaze kubera ibikoresho byaheze hamwe n'igitoro kitakiboneka neza. Ange Negrita arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abana 75 nibo baronkejwe imfashanyo igezewe n'ibikoresho vy'ishure. Abo bana baronkejwe ivyo bikoresho bakaba bava mu miryango ikenye. Inkuru ya Raymond Prosper niyo nkuru. Kuri uno wa 27 Myandagaro niho ishirahamwe Rukirisu ry'abaganga GLC ry'ikigo Teana ryatanga ibikoresho vy'ishure ku bana bava mu miryango ikenye.
mu gutora abo bana harabwe abana abavyeyi babo bakurikiranywe n'ico kigo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 nk'uko bivugwa na Dr Gifwadi Chrisley alongoye GLC. Twaravye abana kuva mu bihumbi 2017 abavyeyi batwage turakurikirana hano muri kino kigo nibo twagiye dukoresheje n'abaremesha kiyago sanzwe tubana twarabagendeye turaraba abatishoboye kurusha abandi nibo twashoboye gutumira kugira bashobore kuza bashobore kuronka ivyo bikoresho vy'ishure. Kwizera Karine umwe mu bazanye iyo mfashanyo y'ibikoresho vy'ishure amenyesha ko iyo mfashanyo yatanzwe n'abantu batandukanye harimwo n'ababa mu makungu. Ubwo buryo bwavuye mu bantu benshi abarundi batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ariko specialement nagomba mvuge iyi Kibrike Foundation ni umurundi ari muri Amerika afishira hamwe gitwa gutya yarashoboye kutugurira amakaye y'abana 50 n'amakaramu n'amashakoshi abo bandi 25 n'amahera yagiye arava mu bantu bitanze. Ndereyimana Janine umuvyeyi w'umwe mu bana baronkejwe ibikoresho vy'ishure yarashimye cyane abo bagira neza barongowe n'ijambo ry'Imana ry'urukundo bakatwiyumvirako natwe nk'abavyeyi turi hano hantu turabashimiye turabakengurukiye. Ivyo bikoresho vy'ishuri vyatanzwe bigizwe n'amakaye ikaramu hamwe n'isakoshi abana baronkejwe ivyo bikoresho bakaba bangana 75. Khaymo Prosper nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje abaririmbyi b'abarundi bari bakwiye gutembera hanze kugira ngo bamenye ingene abandi baririmbyi bakora hako baza baridoga ngo ntibabaha agaciro hano mu Burundi. Inkuru ya Rafael Nyandwi. Abakora ibiteramo ngo bazana abaririmbyi mva makungu kurusha bo mu Burundi kuko baba bashaka guha ico abantu baba bifuza muri ico gihe nkuko bivugwa na Korikiza Blaise Clovis Batazira Rasco umwe batunganya ibiteramo. Twebwe iyo dutegura ikintu nk'abasanzwe bakora umwuga dutegura ibiteramo selon na public ico yifuza ko turabanza tukagira etude tukamenya ati public ubu yifuza iki hanyuma akaba ari cyo tuzana. Nico gituma ubona ko iyo hageze yuko n'umuntu ava hanze aba yaje igihe cyose haba harimo abarundi bagomba kumwakira. Akaba yasavye ko abarimvyi botembera kugira bamenye aho abandi baba bageze yagize nico abahanura. Ibi ntabona ni ibi bikorerwa ngaha gusa. Ivyo rero bigaca bimutuma yumva umenga hari ahantu agomba kuva ngo agere. Ariko umunsi wabonye ko peut-être uwaje ngaha rimwe ukabona umenga yakoze igihe woshiki wabo karaba ingene nawe iwaba ari mu underground uvaho utoye isomo. Ntageranye n'uri muri Nigeria ngo abona haje kumuraba abantu 15,30 biragoye cyane kugira ico kintu zogikore ngaho. Umwuga w'uburirimbyi no mu gutoroshe bwa n'umwuga usaba kwidandaza buri gihe. Mumenya ko abaririmbyi benshi bamaze iminsi bidoga ko badategurirwa ibiteramo kiretse guherekeza abandi baririmbyi baba bavuye hanze y'igihugu. Rafael Nyandwi nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa rya Primus League Burundi Sport Dynamique na Top Junior ntiziratsinda urukino na rumwe. Khaymo Prosper niyo nkuru. Ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa ry'icicaro ca mbere Primus League Interstar watsinzwe na Message Ngozi ibitsindo 4-0. Ku munsi aho hakaba hari ku munsi wa gatanu kuri stade Intwari. Ku wa gatandatu kuri ico kibuga nyene umugwi wa Aigle Noir watsinze bitoroshe umugwi wa Burundi Sport Dynamique igitsindo 1-0. Kuwimana hariya i Buganda ku kibuga Urunani umugwi wa Vitaro wirahiye umugwi wa Rukinzo mu kubunega ibitsindo 3-1 mu gihe Tigre Noir ku kibuga cayo hariya mu Ruyigi Urunani bakaba batsinze umugwi wa Magara Young Boys ibitsindo 3-1. Iyo migwi yose uko ari ibiri ikaba yaduze mu cicaro ca mbere ivuye mu ca kabiri mwihiganwa y'uno mwaka. Mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB bakaba barizeye mu ntango zindwi twaraye turangije
Alain Olivier Niyunge ko benshi bazi ku izina rya Mutombora kugira ngo abe umumenyereza mukuru w'intamba z'abana batarenze imyaka 17 ziriko zitegurira kane izobera muri Algeria mu mwaka wa 2023. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Nshimire bagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma Jules Boris Ngabire na Jean Claude Nduwimana. Nibagiye gushimira vyimva mutima Khaimo Prosper niyo nkuru yarahagirikiye. Nshimire nawe mwese mwariko murayakurikirana, ndayifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze nawe utaha.